Yesa turabaye ikaze mbwe bakunzi bakundoye mbonesha kure JCTV nababwiye ati numunezero ugeretse kongera kwagereka kundi kuri wewe unovuga uri kurakurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yiwacu ariyo iwanya ariyo JCTV nababwira nkuko byahora ni kwa kuri nyene kuri mikro ni kagahungu nyene arakaza Jean Miki ushobora kunyita Mikila cyangwa kanyita Mikis kuko na cyane cyane murazi ko katangwa nabi nababwiye ati no musirero novuga ati nagiriwe bakwengenderwa nibifaranga ushaka kukubwira ati ebana ndi kumwe n'umutumira atavyorosha cyane hakubwira ati njenje ajaje nuko nyene niko ndakubwira ati natewe nibifaranga ushaka kukubwira ati ushaka kumaze ati ibyo bifaranga bingana gute ni bingahe ni Kingorongoro ari mu bwami bw'imbonesha kure JCTV hano kubwira ati ni Kingorongoro kibada gifaranga turaguha ikaze kuri mikro za JCTV woza ngo woza mubona Kingorongoro ni gute bro? Yes, I'm good. Meze neza. Yego ndashimye. Ani twatsi kumenyereye cyane wari umaze igihe wazimye wari watakaye mbega Kingorongoro yari he? Nari musi urujo. Wari kurara abandi bari byo bigira. Yego. Ati ujuje. Ubu njenje. Yego. Tugenda ku kibazo ca mbere hajye Kingorongoro amazina yiwe y'ukuri naya. Nitwa biza bishaka mystère. Mystère. Yego. Mystère. Yego. Mystère atavyorosha mu rusanze muzi cyane cyane kundiri zagiye zira hitinga cyane no vuga ati za ile n'izindi zagiye zawo mbona kiraka hari kera byose nyene Kingorongoro tukiraho nyene kuki wise Kingorongoro? Kingorongoro ni indirimbo yanje. Ni indirimbo yanje naririmbye muri 2013 hama mu micungararo aho naba bashobora yinyitirira kandi urazi umurundi akwisizina riba ryafashe ujyanse riba rigufashe sasa ndi umuntu wa mbere nankijyo zina kuko umuntu yanyise Kingorongoro avuga ati no it's my song it's not me musanga mumva nyene ko Kingorongoro asandari n'umwongereza mbere Kingorongoro kaye ya muziki yayitanguye ryari natanguye 2005 ego bishika n'ubu tukiri kumwe ego Kingorongoro tugenda kuri freestyle ngakujya umurapera akoroka ku moto yo okay abigize suri vuba je gusura umucanga no basenye imbavu banzane ivy'amanyanga Fabelove love cyo nigipfa mutima mureke yigina amatavu na comedy za mutima mukigirida beteze kuringari ya dudu cyakugara umutoburekera po Burundu buti ngone Boniface igira ukwishaka ngo shaka kuba king nka mystère biza bishaka urabaza amati nije yita papati ambonya vuga ati best rapper salute ile maze ile yeah ile ngobwira Fabelove ngwagira iki ngwareke Fabelove love cyo nigipfa mutima mureke yigina amatavu nka comedy za mutima ukigirida beteze kuringari ya dudu cyakugana umutoborekera po Burundu cyo ebana iyo novuga ati hari indirimbo novuga ati dusa nk'abagiri bakwe kuko nibaza ko ari we muntu nimbonesha kure canke iyo watanguriye ko indirimbo ishitse kubunyene kuko nta nisahira hera nanje nkagwangira ibibazo nce ndagucakira nyene cyane gose novuga ati nko ku ndirimbo novuga nkuko waho rusora indirimbo ukacuraba nk'indirimbo njenje ubona hariyo intandikanira ryahe ku views ukuntu ziko ziragenda narijya indirimbo igiye katanisahira hera mu bisanzwe indirimbo nkijya kwanza no bwa mbere nkoze indirimbo nkazijya kuko kenshi naririmba ibintu nyene bisanzwe bishikira abantu bose batandukanye ariko tuvuze indirimbo nkijya ni nka beef ni challenge ego nanje baranchallenging kera nkanga kwishura uvuga yuko nabura amajambo yo kubishura nuko gusa umuziki wanje ni wari muri rya system so ubu nayinjiyemo niyo mpamvu ubona yuko abantu babyitavye bagiye kuraba nyene indirimbo yakiriwe neza kuva kuri audio sigura yuko ni kintu gishasha kuri bo bashaka kumenya ati mbeki Kingorongoro muri beef yakoziki so that why tugukengurukire cyane kuko umuntu aciye arashobora guca kuandika kuri Kingorongoro akaraba amasanamu y'indirimbo ko turaraba nabonye ati namasanamu novuga ati ari kugwego go hejuru mbega kubera iki audio yoba yaratanze cyane video itigeze bisokira rimwe niya intambanye canke ni cyahe kintu cyo bacara gutumye fatika uburyo bwarangoye kandi abantu banzi bakurikirana imiziki yanje barazi yuko ingerageza kubaha videos ziri en qualité so nchandi concentre buhoro ndafashwa na Oli Black
yaravuga ati faut que tuyiconcentre tumere nk'abarekira gato hama dusore ikintu kimeze neza nuko rero no munsi nabashikirije igikoko kandi shout out kuri Oli Black kuko yakoze amateka cyane ati shout out kuri Oli Black warakoze ibikora umuntu ngo yukore ukora inka ngo yukore ibikora inka ngo bukubitwa inkoni ariko wakoze ibikora umuntu Kingorongoro tukiraho nyene nibaza ati woshobora kuvuga abariko baradukurikirana bakumva ati Kingorongoro gushika ubu nta management afise yeah nayo ufise ariko warayiciyemwo nk'umuntu yo baraciye muri management no kwikora ku mutwe we ninjahe isano canke itandukanire hagati yo gukora ku mutwe wa wenyene canke uri muri management wanje ego ndi hagarikiye je nyene ko ndafise Kingorongoro Foundation ikaba ari team nini bashobora kumufasha bashobora gukora ibikorwa byanje ibintu bikagenda neza ariko kandi ubusindi muri management ariko tuvuga yuko ndi umutwe ndije nyene tu ndafise abantu bankikuje ariko mbega bavuze ijambo showbiz iryo barivuze iki kuri Kingorongoro showbiz showbiz vraiment jewe ivyo bya showbiz vraiment je bimaze nk'imyaka 5-6 tubimenye bo sinibaza yuko ari bishasha kuva kera byari bihari ariko uko bikoreshwa ubu siko byari kuba kuko ino muri no minsi uvuze showbiz no muntu usanga nyene ari very expensive kumuronka nivyo tukita showbiz ariko muri rusange showbiz ntabwo ari uko uno munsi turasuye kubona Kingorongoro azanye novuga igikorwa Njenje inyuma yaho yaramaze igihe kinini kitari gito ari mu gacerere twitege iki kuri Kingorongoro mbega n'igikico bacaratumye Kingorongoro afata umwanya wose mu mwiherero kugiragira ko gacerere Njenje ni introduction Njenje urumva ni Njenje kweli abantu banyitege kuko muri 2 weeks canke amasemena 3 bitegure kabisa yuko nshobora kuzana ikindi gikorwa ndabongera bitege kuko mvuye muri MA production nitwavanye duteranye imigere ahubwo banciriye inzira amavuta bambwiye ati mwana ni wigire nuko rero bampaye ibikorwa by'iwanje byose bisigura yuko vyose ndabifise ku maboko so abafanzi banje ni ba getting ready ati babe maso ati abaraperi mwese mwahora mwigira ati nari hajye narabikurikirana tinuzana ivyinyo ngo zomena nawe cenda nuko ati inyuma y'indwi zibiri canke zitatu twitege ikindi gisasu utazi ko ari grenade canke bombe canke rocket sinzi no bivuga nimba atari banga n'indirimbo wakoranye nande canke uri ku mutwe wa wenyene bimeze gute nibanga wabivuze hari indirimbo novuga ati woba warakoze uyita Dia ukorana n'umuririmbyi ni Davi ariko nibaza ko Dia X mushaka kuba mwayikoranye mukiri muri MAMS ego cyane ariko we still family kandi ndizera yuko ni Davi nyamara kuza turashobora gukora video yayo ati ni Davi ari muri Ubirigi sigura yuko ashobora kuza mu kwa gatandatu canke mu kwa kangahe bizovana na plan ziyo ariko aje dutegereza gukora video kuko kijya ndirimbo ni indirimbo yakoze mu mitima y'abantu benshi nk'ubu usanze uri inyuma ya MA usanze ukora ku mutwe wa wenyene utari n'abantu cyane ko twari tukumenyereye muri Rebo novuga ati waragiye kwa Amini murakorana ni cyaye kintu wa warize muri MA canke nk'abandi artiste mwakorana mwari kumwe muri Rebo ni cyaye kintu wa warabizeko sha muri MA nasanze ari muri interna baze interna akubwira ati icara ngaho ni wigi reka ibintu byo kuraba byakoze iki wicara ngaho ukore ibikorwa byonyine bizokwivugira nuko namaze 2 ans kandi ndashima kubona ndi muri famille ya MA kuko uravye aba artiste benshi baciye mu maboko ya Amiri production benshi cyane kandi barakomeye so bisigura yuko strategy ya Amiri ikomeye cyane so ndishimye cyane kubona ko nabaye umwana wa Amiri ansohora mu mutekano ambwira ati genda bisabandi so ubu meze nka Satbi meze nka Yoya meze nka Compose nka Merisan shatse gushika kwa Amiri mvuga ati
ndafise indi song shaka gukora turakora nyene ankorera nk'umwana wiwe so I'm happy for that. Tukiraho nyene novuga ati hariyo strategy abarapere bakunda guhanahana nk'amajambo nko kundirimbo kujyanye nkuko ubashobora kujya bagusohorera abandi ba Fabelove abandi bagasohora nawe ukabasohorera nkamwege mubona mumengo ni challenge niko novuga kuko kuntu mugenda murahanahana ama challenge bigatuma abafana nabo bace biyumvira umengo hariyo ikibi kiri hagati yawe na Bface na Fabelove ko bari beef ubu ni umwanya novuga ati niko kajo tunakuronkeye ko wosigura aho hari igiki kiri hagati yawe na Fabelove canke Bface. Nta beef wallahi. Nta beef gusa Jekera barandisi gavuga ati no my brother usi complain no complaining ni just challenge na kibazo na kimwe tugahura na Fabelove tugahana ama 5 Bface wewe turayaga sana so bama bandisinze kuva kera gusa naravuga ati no strategy ndimwo ubu ntabwo ari ibyama challenge umunsi nzoyinjira nzokwinjira n'umutwe n'amaguru byose ninjire nuko naje Njenje nabo nyene bayakiriye fresh ndashima kuko nta numwe afite beef bose turandikirana bakanyishura bakanyandikira nkabishura duhuye tugatera inkuru something like that. Ngo Fabelove turavugana Bface bose turandikirana turavugana na cyane ko hajya bavuga hageze kuri ku kazi vraiment nka Njenje vraiment bakabona batagiye muri studio barago kuri kwa Mungu je ndabonge kuko ebana mfise ubushobozi bwo kuvuga ati jewe ndi rufuku yafukuye hip hop yo Burundi. Mu Burundi dusanzwe dufise abakomedie benshi ariyo ba Kigingi ba Ismail Gasore ba Raoul ni kuki wahisemo gukorana na Mutima Njenje? Kwanza Mutima namushize muri Njenje kubera nashaka yuko ujya muntu bifata au sérieux yuko namudisinze cyane namugiriye beef nyene idasanzwe abone kumenga yakantu basika kajoke nuko ndimvira umukomedie nozana ati no ariyo terme itinze sawa ati sawa ifuko ndayidunda nuko cyangwa kwa Mutima ariko rero Mutima numukozi mwiza namubwiye rimwe avyumva gatanu so dushika muri studio turakora arumva ide arayikunda avuga ati foko nkora nuko turakorana fresh kandi twakoze bien for sure ijya ndirimbo Mutima afise 50% yiwe muri ijya ndirimbo harimo kuboko kwiwe bana kunini cyane kandi ndamushimira ati ndamushimira Mutima harimo kuboko kwiwe ari hose turamuteye big up na cyane kuko nitware tumumenyere mu bintu by'indirimbo twatumenyereye akina comedy kandi rero azi umuziki kuko ibintu nkabijya byo kwitabira utazi umuziki ntushobora kubyitabira muri rap bisaba yuko rero uba uzi temps ntuje muri contre-temps ibintu nk'ivyo nuko Mutima he deserve for sure. Urugendo rw'umuziki rwa Kingorongoro rwagenze gute kuva muri 2005 kugira shike kuri ino ntambwe? Safari ni ndefu buda n'ubu ndacabandanya bacapambara yego ariko kandi ndashima kuko je natangiye ndirimbira mu bigopo tugenda turarengana mu mabarabara office jana ukaduha tukakuririmbira ibintu nk'ivyo ariko après janja muri centre jeune Kamenge ndaba meilleur rappeur muri 2008 na 2010 hose naratwaye amatrofe hajya abiri myaka ibiri ya 2008 na 2010 cyane sanga mu rapper ndavuga ati no ifuko mbandanya nuko ndabandanya gahoro narafashije n'abantu benshi ba Amede Pro bafashije ibintu by'amavideo hari aba producers benshi twagiye turahura My Bobo Record rero wa Akes Dan ariyo ba Masterland aba producer benshi ba Endo Mike The Machine benshi kabisa twagiye turahura bankorera ku buntu atamayera bansavye so baritanze gose kandi niho batumye abafana banje baguma banyumva naho kijyagiye sinigeze ndaba ninjira cyane muri bo cyangwa mu mitima yabo ariko nagumye kuri ya ntuze yanje nuko après 2016 hama chamura kandi na Masterland tuje na Masterland turakora ile
ile irahitinga ku buryo mvuga ati uko niko rero indirimbo zihitinga kumbe kera narikanga ile featuring Koli Damage no ile ni gwanje jenyene mwakuranye vunja goti ya ile yeah nuko nkoze ile iraba successful ku buryo mvuga ati no c'est pas possible nashe muhira nsanga niyo nyene ngiye ku ishure niyo nyene mvuga ati indirimbo yahitinze après turakorana n'abafizo basapi bande kandi biraryoshye kuko après yabafizo n'abasapi na Chalenge Tanzania ndakorana na Baraka da Prince ba Country Boy Country Wizi ibintu nk'ivyo n'ubu ndacakora kandi urazi umuziki umuziki nuca wicara ati ngo je narakoze bijya kuko amantuzeye hariyo icyo bita tempo ziguma zihinduka mu matwi y'abantu iyo waririmbye hit yo mu myaka 2 iheze ubu abantu baba bashaka yuko bumva iyindi tempo bumva ubundi buryo muri wa muziki wawe so that's why still now niko nafanya muziki ndiko ngerekeza gukora umuziki utandukanye n'ijya muziki wumva kera so get ready. Kingorongoro yarajabutse araririmba muri Tanzania akorana na Baraka akorana n'abandi n'ijya hetandukaniro warize kubaririmbyi bo hakujya y'igihugu n'abintu hariya kwanza tuvuge kwanza igihugu cyabo cyarateye imbere cyane sigura yuko bafise 1000 mois yo gukora umuziki umwe canke ibiri ugaca usanga ntabwo ahitinze cyane ariko kubera ko usanga province imwe ishobora kuba ingana n'u Burundi bwose urumva canke province imwe ikangana na Ngozi Gitega Kayanza na Bujumbura ugaca usanga muri Dar es Salaam ntabwo ahitinze ariko ageze iwabo akaba umwami ugasanga muri Dar es Salaam arenganye nta numwe muraba ariko hageze muri Sama bati kanje wacu agiye wabo akayora uduhera maze kutuyora agacagaruka muri noze mu gisagara bose mu gisagara mubona nyene kumenga ari good ameze neza ibintu nk'ivyo umwe wese yemegwe wabo yego tukiraho nyivye nka Belna urazi yuko tutakimwumva nta bishasha ariko agiye iwabo muri Morogoro I'm telling you bro nuze sinzi numwami nta muntu numwe yoza hajya muri Morogoro atazananye na Belna so bisigura yuko nubu mubonye urabona nyene kumenga aracyabayeho bameze fresh ibintu nk'ivyo ariko ngaho uzimye tu ubugi Kingorongoro novuga ati muri aka kanya warumaze uri mu gacerere mugabo ugasohora ile novuga ugasohora Njenje mu nagacerere warumazemo igihe novuga ati kitari gito cyane abantu bariko baramengera nkumengo bariko barakwibagira wewe usohoye nka Njenje wiyakiriye gute wabo sanze iri mu bafana bimeze gute abantu bayakiriye ngwiki bayakiriye neza cyane kandi ifoko ndabizeza yuko Njenje kabisa ibiri inyuma birahinda Njenje nabikubwiye kuva ava Njenje ni introduction gusa abantu bitegerera umuziki y'abana nyawo akajambo nogira nakubwiye ati novuga ati nkuko wari mu gacerere canke kuva urugendo rwa watanguye kuva muri 2005 warusanze uri no muri kino gihugu rusanze uri umurundi urasanze ukurikirana umuziki ndundi yuri kuraja niyo uri kuragira nabo bana novuga ati bavutse inyuma yawe canke ugwaruka ruruko ragenda neza uvuga ati aba bariko bararirimba nibo bana no ushobora kuvuga ati nshobora kumviriza ugutwi kwanje nkumva ati hari abarundi bariko barakora ya vraiment nouvelle génération irakora neza hamwe no vuga ati ngo nabwo ariko barakora no yo arakariganga muhogo niko bavuga akakamira mpeki oya kariganga muhogo sigura yuko yo bari umutima mubi so bariko barakora neza kandi strategie bariko barakorera ni nziza kuko babona ko abapeti bavuga ati no fuko dushira amahera ku meza dukore video nziza fuko tuja muri studio nziza ntibigaye bavuga ati turacyara abana aba brother reka bakore binini twebwe tuzokora bito bito nuko ndakunda sana ingene bariko barakora kuko bituma n'aba brother navuga yuko bariko barabarijajara bavuga ati umuziki nabwo uri kuratera imbere bacha bavuga ati petit frère yakoze video imeze neza ifise quality yipanze arakora ikintu ciza gifadika so ni ikintu ciza cyane yego
nimba atari bangagira kuvuga batatu canke banuvuga ati aba baririmbyi mu ndundi ndabona barafise kazoza muri nouvelle génération hariyo Kirikou hariyo Oleg mu baraperi ego hariyo abapeti benshi ariko baraza hari n'abandi tutazi ariko je link ashikira avuga ati no hari kibazo nkunze kubaza abaraperi basanze bavuga ngo abaraperi nguravye ukuntu barapa banyarutsa nimbo ni indirimbo navuga ziri mu mudihu nyaragurika ngo basanze bafise ngo umutima w'urubaho hajya Kingorongoro afise umukunzi ego kuri bafana bakusanze bakurikira bavuga ati bajya batipe wapi ni bari romantique bihora bishikuka ba romantique imbere y'umukunzi cyane gose agashifu kabisa nka wa leger ugacuraranga kaga bebe amajambo y'urukundo bibaye nko mu karirimbo gacuraranga aka R&B kagenda ukeba bisubiramo man mbuzi byisanzwe gira yes murabisanze mubibona mu bwami bw'imonesha kure ndi kumwe navuga ati ni gifaranga ni Kingorongoro amuvuga ati yaje atavyorosha akubwiye ati Njenje akajambo novuga ati ogenda usozere kumbonesha kure JCTV Njenje ujije urajeje musanze mubona ko novuga ati ni Kingorongoro yagera akora amahiti menshi cyane hano novuga ati yarakoze oza ombona vunja goti playboy hari kintu nibagiye kubaza handi mu mwamwe arakoze ngo tunaweza ugakorana Bface ugakorana na ba T-Max ugakorana na Fabelove bamkombozi novuga ati barapere bakomeye cyane uretse ko Arafrowe numva ati umenyere muri R&B nawe yarari mu ndirimbo niwe yakoze refre yayo ego idea yo ndirimbo kugira murondirane n'indi yayizanye kuke ego tumushimira hari hose ego kabisa yari muri golden record hari muri 2014 ni kera na cyane ko vyumvira bakikugira nari nkiri muto niga 9 wicenda kandi jaje ndakuzi cyane muri centre jeune kuko ndibuka raje nkiri muri secondaire twarigeze gukina ibintu by'amamaci turatwarana coupe narakubonye kuri stage uri kuraririmba bavuga ati ya munyeshure best rapper kandi none huragaruse ujuje yes reka tubashimire mwege marako murakurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri iwacu ariyo iwanyu JCTV hano babwira ati kuri micro yari arakaza Jean Miki ushobora kunyita Mikira cyangwa kanyita Miki kuko musanze mubizi ntikangwa nabi aje no babwira ati tudosubira ejo canke hirya ejo nkaya mango aje bamvuze sezi ati bye bye